Bakunze b'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 11 umurongo wa 39 gushika kuri 40. Yohana igice ca 11 umurongo wa 39 gushika kuri 40 handitse ngo Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati mugenzi erega ubu aramaze kunuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ryayo. Mukundwa wamudukurikira canke utangiye kudukurikira ubu namwe mwese mukunda igihe c'impemburo nkundi ndakwarira ijambo. Abashizeho iryo buye niyo baza kurikura. Uvyibarire ubari umutima wawe ubari ivyumviro vyawe tabashizeho kikibuye. Aha bavuga ibuye gusa ariko cari kibuye kinini cugaye umunwa w'imva. Cari kinini. Rero abagishizeho baragikurako. Sinzi kibuye bashize kuri dosiye yawe, sinzi kibuye cagiye ku bugingo bwawe, sinzi kibuye cakuje gutera imbere, sinzi kibuye cakuzibiye cabaye intambamye mu buzima bwawe kubera ivyakubayeko. Icyo cyose kiravaho, kirakugwaho kuko umwami yategetse. Oh haleluya, ntiyasavye, yategetse. Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Yarategetse. Yesu umwami w'abami yavuze ngo nibakureho iryo buye riravaho. Imana ishimwe cyane. Aba barishizeho ko bamukunda, barishizeho kuko bababaye, baravuga ngo ukunda uwe amubika heza mushira heza. Ego babikoze ko bamukunda, ko bavuga ngo kabaye. Hari abantu babona ko kabaye mu buzima bwawe, babona ko atakintu uzoshikako, bama bavuga ngo nta kundi ntuzokubaka, nta kundi imyaka iragiye, bagashira kwibuye ku buzima bwawe. Nta kundi aka kazi ntakuzoronka, genda wicare, bagashira kwibuye mu majambo, bagashira kwibuye n'ugerageje kugufasha ko yawe urya reka. Urya ni mureke ntazokubaka, niyo kubaka ntiyovyara, arakuze. Bagashaka kwibuye ngo ntuzoyiga imashini aho ushobora, nta burse woronka, nta uronko akurihira. Wowe cara ngaho utekane, wowe vyarakunaniye, wowe vyaranse, biramaze kubora, biramaze kunuka. Yesu aravuga ngo niwizera iri jambo ko Yesu yategetse, urabona ubwiza bw'Imana, urabona ikibuye gikugwe. Uwagishizeho mu mpisho, uwagishizeho tabona, uwagishizeho ubona, uwagiye gukora ibintu bibi ku izina ryawe canke ku buzima bwawe, ndakware ngo yategetswe arabikurako canke n'abandi bose babikureko. Aba ntituzi ko ari bo bari bahari igihe ryajako, ariko iconze yaravuze. Abo barabasanzwe bakunda umuryango. Ndakware ngo yategetse ngo iryo buye riveho, riravaho mu izina rya Yesu. Utabagwe. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa wowe n'abawe mu vyawe. Amen kandi amen.